hari ku munsi wa gatandatu kwigerekezo rya 27 Munyonyo umwaka wa 2021 niyo ivuriro ry'abigenga Tanganyika Care Polyclinic ryugururwa Icese. Ivyo birori bikaba vyari vyatewe iteka na nyene icubahiro mukuru w'igihugu cacu c'u Burundi General Major Evariste Ndayishimiye ku munsi wa nyuma wo kurangiza ibirori vy'umuri rw'amahoro ku ncuro ya 15. Ivyo bitaro bikaba biri mu gisagara ca Bujumbura, commune Muha, zone Musaga, quartier Kinanira 5, hagati ya Mercedes sous-officier na Iskam, hepfo y'ikibuga c'umupira w'amaguru. Mu vyaranze iyugururwa Icese ry'ivyo bitaro hari ukwerekana aho amaserivisi amwe abagize ivyo bitaro asanzwe akorera, vyakozwe n'abasanzwe ari abayobozi b'ivyo bitaro. Iyo dogiteri roha n'umuhinga nagiye muri ivyo vy'amenyo byo kubaga no kubaga mu kanwa aje mu gihugu ca Maroc wasabiza nk'imana y'abantu Ivyo bitaro bisanzwe bifasha abagwayi bavyitura mu mico itandukanye nk'uko twavyiganiwe n'umuyobozi mukuru w'ivyo bitaro. Ibitaro Tanganyika Care Polyclinic byatanguye itariki imwe y'ukwezi kwa kane umwaka w'ibihumbi 2021. Uno munsi tukaba dukwija amezi indwi dutanguye gukora. Murakoze. Mwotubwira mu camake ivyo mukorera muri bino bitaro? Ibi bitaro ni bitaro bifise intumbero, bifise amaserivisi menshi meza, amaserivisi y'akanovera. Nukuvuga yuko ndashobora kuvuga amaserivisi amwamwe. Hariho igisata kigirirwa abakenyezi n'ibibondo, abakenyezi bibungenze, igisata kiraba abantu bafise ingorane za cancer, bagoye cancer, igisata c'iradiyo, no kuvuga scanner, amaradiyo y'abantu bafise amagufa, igisata c'abana bimwe bwo ni pediatrie, igisata ca oncology na nakivuze, na cancer. Hanyuma hariho n'igisata c'amatwi kiraba amatwi, ingwara z'amatwi, igisata kiraba ingwara zo mihogo, aho mu gifaransa bavuga ngo ni ORL canke ophtalmologie. Hariho n'igisata c'ingwara z'amenyo mu gifaransa bavuga ngo stomatologie canke odontostomatologie. Hanyuma hakaba n'igisata novuga twabise izine, iri mu bisata dufise. Izine itanga inkwemu, bimwe bavuga ngo ni production d'oxygène, akaba ari umwuka dukoresha kwa muganga n'umwuka dukoresha mu mashirahamwe mu industrie. Donc oxygène médical et oxygène industriel. Ivyo bitaro Tanganyika Care Polyclinic birakora uko bishoboye kugira abagwayi bavyituye bagira amagara meza, ndetse hakaba n'akabije bisanzwe vyifitiye nkuko vyashikirijwe n'umuyobozi mukuru w'ivyo bitaro. Nico gisata ca scanner. Gisata ca scanner twebwe ibiciro byacu ni ibiciro vyegereye cyane ibiciro vya leta. Muri leta naho ahantu hari scanner ni Hôpital du Cinquantenaire, ibitaro vy'Ikarusi n'ibitaro byo ku Mpanda. Ibiciro byacu biregereye cyane ibyo biciro byo muri leta. Mwebwe ku kijanye n'imiti hari kibazo mugira ko hari ibitaro bimwe bimwe usanga hari imiti babura, bigatuma abagwayi bayikena, bigasaba ko baja kuyigura mu yandi mafarumasi. Mu bikintu c'imiti hano nabonye hari farumasi ico bakimeze gute? Ikintu c'imiti nta ngorane nimwe dufise, kubera umuti niyo atari umuti dufise umuganga yawanditse akawanikira umugwayi akagenda muri farumasi yacu ntawuronke. Ico dukora ca mbere babanza kumuhigira, ukuvuga ko uwo muti uca tuwurondera tukawushira muri stock. Tubwire ingwane yo muti nta ngwane nimwe y'umuti dufise. Sawa, murakoze cyane. Yego, murakoze namwe. Hanyuma no mu gisata dufise hari gisata abantu benshi kira ahantu hake nk'igisagara. Ndibuka yuko na leta yarateye akama ati ubishoboye abikore. Igisata kijanye na morgue, kinga turafise morgue, chambre froide, y'ivyumba byinshi. Rero umuntu yagize ingorane, uwiwe akagira ingorane akitaba Imana, turabatiye akama nabo nyene bazotumbere ngaho iwacu. Murakoze. Muri gisata ca morgue
mwebwe mwakira abantu bangana gute? twebwe ubu twakira abantu 18 tukaba dufise n'izindi chambre zibiri zishobora kwakira abantu 12 tutararonka aho dushobora kuzishira ari navyo dutera kamo leta kwishobora kudufasha kubera n'umugambi w'igihugu n'umugambi ivyo tuko turakora n'umugambi ukwasiriza leta yodufasha ikaturonderera aho dushobora gushira amashambere forward menshi kuko ubiravye nka service ya hemodialyse twabuze naho tuyishira kuko dufise mashini nyinshi twasize ahantu twabitsa ahantu zishika 17 izo mashini ntitwara nka tuzishira leta niyo itagira ico itubwiye kugira ngo idufashe mu bintu vyerekeye espace ikibanza murakoze. Ivyo kandi bikaba vyagiye biragaragarira mu mishinga ntazi ya bamwe mu bagwayi bavyituye aho kandi mabiro byari byaranse ndetse hari n'abari barivurije hanze y'igihugu bikanka ariko bamaze kwitura ivyo bitaro bakaba baravuye bishimishije ndetse bakanahakirira. Nitwa Ruratotoye Albert. Turi hano kuri bino bitaro bya Tanganyika Care Polyclinic, mbega hari cyo babafashije, hari cyo mwaba mwaragiye mubitura nuko baba barabafashije? No kuri ibi bitaro byadukoreye iciza gitangaje cyane gose ko twe twatugwaje umwana yamaze kwivuza mu Buhindi ayi Bujumbura mu bitaro bitandukanye byinshi cyane ariko agahengwe n'ubuzima bw'umwana twaburonkenga. Mbe umwana yaragwaye gute, yaramerewe gute? Umwana yarafise ikibazo, yaragwaye akarazi ntiyashobora gufungura entre estomac na esophage hari hameze nabi cyane avec poumon droite. Mwaciye mukorera iki none yaramaze igihe kingana gute agwaye? Après 15 none ubu amerewe gute? Amerewe neza cyane, ubu arafungura kare ntiyafungura, ubu n'umwana ameze neza cyane mu bandi. Wabwira gute n'abandi bavyeyi bafise abana bafise ico kibazo canke abantu basanzwe bafite ico kibazo nyene? Murakoze kumuryo jambo, umuntu yaba afise ikibazo nk'ingwara nk'iyo umwana yaragwaye ntiyo kwirirwa afata indege agenda hanze, afata indege aja hehe, yo kwivuriza ngaha. Aha hari abaganga bameze neza, hari abaganga bafata umwana neza. Ari igihe yari muri bloke yamaze après 3 jours tutamubona, twamaze kwihebura na mama wiwe, ariko twagiye tubona batuzanira umwana akomeye. Ikibazo cy'uburyo cyoco ntikivuna cyane cyangwa bimeze gute? Ikibazo cy'uburyo nukuri sinukubesha si kinini cyane kandi si gitoya, muga ku buryo abarundi ubona dufise ari buryo buri hasi cyane. Natwe twafashijwe n'imiryango, twafashijwe n'abagenzi kugira dushoboye kuri iyo facture. Murakoze cyane kuri iyo nkuru muduhaye. Ibirori byo kugura icesi ivyo bitaro bikaba vyarangiye mu gushira umukono mu gitabo c'abashitsi biteka no gutanga utuganuke kuri Kizigenza nyene icubahiro umukuru w'igihugu cyacu c'u Burundi General Major Evariste Ndayishimiye ku kuntu akora uko ashoboye kose kugira Uburundi butera imbere no kuba yari yahishikiye.